na Divine Shimirimana chargé de communication muri VAB visage artistique du Burundi nkuko bisanzwe mumenyereye ibikorwa dukora turi muri programme yitwa Kuziko tukaba turi mu kigo nyene cyaho dukorera aho twagiriye ubake ryo gushobora gutangura formation kuri théories de la musique hama twatewe iteka ryo kuronka umwigisha yigisha ibijanye n'amajwi n'indirimbo reka araza kutubwira byinshi tukaba tunamusaba yuko yo kwidondora kugira ngo abatashoboye kubwirwa ibaka ryo kumumenya canke abamuzi bashoboye kwibuka basi akazina kiwe. Mahoro neza. Mahoro. Nitwa Nicole Irakoze nkuko yaje kubivuga nigisha musique naravyigiye yego nivyo bimbesheje. Aisha urumva waravyigiye wavyigiye urumva ufise n'ama diplome nkuko dusanzwe tubimenyeye mu muziki. Wow umva ko ari iteka ridasanzwe kubona umuntu umudamu okay umuntu w'umudamu ashobora kuba yoba yarigiye ibintu by'umuziki tumenyereye kenshi bavuga ko ari ibintu by'abagabo ukumva benshi bishizemo yuko umuziki abawujamwo babaha iyindi shusho ariko uno munsi turatewe iteka turaronse umudamu yubatse kandi ari afise n'amadiplome mbega novuga uko onye mu bintu by'umuziki hama tugerageje kunyarutsa muri iyi formation murimo tuvuze théorie de la musique bivanye n'ukuntu twagiye turavyamamaza kuba bo barabaye sélectionné mbega izo théorie de la musique zimeze gute? En fait théorie de la musique no kuvuga navuga gute gusesangura en fait n'uyu muziki turirimba ariko tukawandika tukanawusoma. Iyo théorie rero ikintu cambere dufasha no kumenya mbega ukora iki. Ikindi ca kabiri niyo langage yacu nk'abanyamuziki nka kujya umuntu aja mu ishuri akiga ABCD kugira ngo ashobore gukora ijambo twebwe rero izo ABCD niyo théorie y'umuziki nayo manota nayo ma valeur des notes umuntu yiga kugira ngo ashobore kuzoshobora gukompoza indirimbo n'izo ndirimbo canka akompoza umuntu akazandika ku buryo n'umuzungu canka n'undi muntu mudahuje ururimi ashobora kumenya ivyo uri kurakora canka amenya izo ndirimbo zawe. Icyambere nuko twebwe muri culture yacu ntavyo tumenyereye nk'abanyamuziki nyene twe twakuze badufata indirimbo bakazikompoza tukaziririmba uko twaziborotse bakakwereka ukuntu uvuza instrument utazi gusoma ayo manota ariko ala longue ngiye kwiga ku ishuri niho bakatubwira yuko ati ubundi umuziki nuyo sino ibindi wari wese yoshobora no kubikora ariko mbega iyo composition yawe mbega za ndirimbo zacu z'ikirundi tugize ayo mahirwe zikandikwa no kuvuga ko twoshobora no kuzigisha nabo bazungu nabo banyamahanga facilement bagashobora gusoma umuziki wacu. Donc no kuvuga iyo théorie no kutwigisha gusoma no kwandika kw'abanyamuziki niyo écriture yacu nigo rurimi rwacu fait nkuko nababwiye je nagiye kwiga mu Buganda murazi ko ari pays anglophone umva ko bitaba vyoroshe gukomunika ariko hageze mu muziki kuko baba baguhaye programme n'ivyo ukora byaba vyoroshe cyane kuko twaganira dukoresheje iyo langage nyene y'umuziki yego ni bimwe ubisoma dusoma bimwe naho amazina ahinduka ariko ivyo uba wasomye turavyumvikana donc birumvikana. Urumva turagiye cyo kumenya urundi rurimi abanyamuziki bakoresha nka kujya kwibiragi babifite ururimi rwabo umva yaba umuzungu canke umwirabure bivaye n'ururimi avuga azi yamasinye y'ibiragi bashobora gukomunika. Ego cyane. Mbega ayo manote y'indirimbo akora kuri izi ndirimbo tuziza gospel canke n'izindi disanzwe muri rusange? Ego nkuko tubimenyereye solfège canke iyo théorie de la musique kenshi tuyibona muri église catholique kenshi abenshi je nka jewe n'ivyo ndo mu katolika niho nabiboneye nivugiye ku giti canje ariko
ntibisigura ko bikora seulement ku ndirimbo z'Imana canke zo mu isengero. En fait ni moyen yo gushobora kubika œuvre y'umuntu. Ni moyen yo gushobora kubika novuga nti te composition zawe ku buryo naho uzopfa hazoba hari undi muntu ashobora kuza gasoma avuga ati naka yari umugabo naka yaririmbye ibintu biteye ubwoba bikomeye yakoze indirimbo y'igitangaza. Yo donc ni kenshi nanje nari muri abo mvuga nti ibi bintu bisaba concentration, ibi bintu n'ivy'abazungu twebwe navyo simbona importance yavyo. Ariko maze kwiga nagiye kubona importance yavyo. Ugiye kuraba mu miziki yabo bazungu dushobora kubona ama composition y'abantu bitwa ba Mozart babayeho mu binjana vya ariko gushika n'ubu indirimbo zabo bacazivuze. Dukuntu kuvuga wa muntu ntiyigeze apfa aracariho kubera iki? Kubera yashoboye kumenya ya écriture kubika ibintu vyiwe abantu bakaza bakavye exploit. Donc the same na twebwe ndabigereranya nka twebwe tukagira nka archive yacu y'indirimbo cane zimwe z'ikirundi. Nabo batwigisha baratubwiye ati turabibigisha ariko ibi ni écriture turiko turabigisha ariko muze murabe mu bikoreshe iwanyu mu maculture yanyu mugerageze mwandike iyo miziki yanyu muyibike iyo miziki yacu natwe muyidupartage tuyigire tuyimenye twumva uburyohe bwayo. Merci beaucoup ku majambo tubwiye kandi mazima. Tugarutse kuri formation iri kiraba mbega abakora kurikirana canke se abazokurikirana izi nyigisho nizihe opportunité bafise info bahejeje ikintu kibarindiriye imbere mbega novuga aho bogenda nk'ubashatse nabo nyene kwigisha nk'abandi mbega bazova ngaha anye bashobora kuba bo kwigisha bimeze gute opportunité ziri imbere yabo muvamwo bivuga gute? Sinovuga ngo boca bashoka bigisha ubwo nyene kubera ko iyi formation ni formation y'indwi nka zitatu niba ntihenze. Mu ndwi zitatu niho bavuga ko uri capable yo gushobora kuja kwigisha directement ugikeneye izindi nyigisho kugira ukomere ariko si nkeya kuko barafise base barafise aho bohera barumva ubwo rurimi rw'abanyamuziki ahubwo bakeneye kubinonosora neza ku buryo bazoshobora no kwigisha abandi. Ni ukuvuga bashatse nko kugenda nkuko nanje nagurutse nkagenda kuraba ahandi uko bimeze biroroshe cyane kubera ko bazoba bo bafise base bafise naho bahera nibahere nkanje nkuko nahereye hasi atakiyo na kimwe narinze. Niko numva ko yari opportunité yabo baparvenye gushobora gukora kuko ivyo turiko turabaha na ma levels yoshobora kubafasha okazu baparvenye kugenda nko kwishuri ry'umuziki bakazoronka nabo nyene izo certificate. Ibibarindiriye ni byinshi cyane. Ibibarindiriye ni byinshi bazokwigisha abagenzi babo bigishe bene wabo bagerageze guteza imbere umuziki w'i Burundi na cane kugira natwe tuje kuri standard nk'iyabandi. Urumva nka level yiwawe ugeze kuno munsi twovuga ko uri muri babandi twitwa ba maestro. Maestro ni umuntu adirije ni babandi bahagarara hari sindabizi. None wowe ushaka kudirisha ukagenda imbere ivyo ça fait partie y'ivyo mwiga umuntu wese arashobora kubikora yaravyize. Ego no mu isengero barabikora batagiye mu ishuri donc wari wese yobikora. Sino level yiwanje je ndumwigisha ni specialije mu vyerekeye ijwi ahanini ariko nkuko nabikubwiye naho wi specializa muri gitari gusa canke piano utegerezwa kumenya kungene usoma ukandika umuziki. Wow, nico gituma ubu ndi ngaha nshobora kubigisha ati basoma gutya bandika gutya kuko nanje ari byo banyigishije naho nari nagiye kuvyerekeye ijwi. Vabe ntidutangwa tuguma tuzana bishasha. Urumva yuko twagiriye ubaka ryo gushobora kuronka umwigisha yigisha ibintu bijanye n'ivy'umuziki mbega nakahe kamotera abazokurikirana ino video ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusangi bavuga ati jewe nanye ndashaka kugira ico nshitseko mu muziki ko impano zirahari mugabo
habura mbega novuga gute hari abagira ubwoba Yego. ijwi sindirimba neza mbega noca hehe nobihera hehe none nk'abo bantu bubaha akahe kamo Icyambere urabizi ko kugira wiga ikintu nuko ubona ico uzovamwo kujya wambwiye ati ni kiki kibarindira imbere mu gihe utaburabona canke utazi ico ushaka mu byerekeye kwiga uwo muziki no gukonsera kutabikora kuko buri kurata umwanya ariko mu gihe ufise iyo ngabire ni kimwe mu gihe ufise uwo mwete n'ishaka byo kuvyiga no kubwira courage mu muziki abenshi baravuga yuko ari uguta umwanya ari kuruka mu mutwe nyene kugenda nyene kubikora nyene kugira pastime genre donc mais c'est faux umuziki uragoye umuziki ni concentration umuziki harimo discipline nubwo bavuga ko arabaye indiscipline harimo discipline ikomeye cyane mu muziki harimo amafaranga fambu harimo amafaranga kabisa nukuvuga uparvenye kuvyiga uparvenye kuronka ku gapapuro uri capable yo kwigisha uri capable yo kumenya ico ukora ico arico nka kujya ugenda kwiga economy niyo nize nkabanzi yuko comptability imeze gutya nzoyikoresha uku nzo mu business woman canke nzokora muri bank donc ndafise ikintu catumye nja kwiga economy hanyuma kandi kimpusa ko ifo ko ndayimenya kugira nze shobore gushika nga the same n'umuziki nuko ufise purpose yo kwigisha right ufise purpose yo kuvuga ati jenzo umustar mugabo azi ivyo akora right donc buri gihe cyose ufise principe ariko nagenda babwire ni ikintu kiryoshe cyane ni ugukora akazi karyoshe cyane nka jewe ariyo passion yanje et aussi bikangaburira bikambesha kuko nande nivyo bimbeshejeho ubu ariko kumenya gusoma no kwandika reka ndagusabe ugire ijambo ubwiye Vabe yashoboye kuguhitamwo muri benshi kagutora uvuge n'akajambo kuba yaroganije ibintu nk'ibi kugira ngo kubera inshingano rya Vabe niryo kumenyekanisha guteza imbere umuziki wacu mbega twumve nawe ijambo ugenda utekereye Vabe Vibe ndayishimiye cyane ko yagize iyo opportunity en tout cas bari muri bakeya biyumviriye cyane bakiyumvira urwaruka ko boshobora kubigisha ivyo bintu abantu bataye ivyo bintu abantu batazi importance yavyo hanyuma ndabashimira kuko bariko baha opportunity kazoza ku Burundi hanyuma ejo hazoba hari nkaba Nicole 20 nko ndabibona hanyuma ikindi naco candyoheye nuko n'abaje muri formation bari intéressé barabikunda urabona ko bafise umwete kabisa barambaza ibibazo vyinshi barambaza uko nabigenjeje kandi nane ndababwira nka mukuru wabo ko bazobigenza ariko merci beaucoup Vab merci beaucoup les organisateurs bibi bintu Imana ibahezagire amen turakiriye imihezagiro yanyu reka tugire mbega duheraheze ariko yatubwiye yuko yavyigiye tumusabe aturirimbire gatoyi mu kurangiza kugira ngo natwe tuzosigarana akantu gatoyi k'impano afise yakuye mu mashure yize mu by'umuziki yamarijwi ryagiye uko nyene ijwi ryagiye pepe akantu basi tuzosigarana ku bintu vy'amanota mbega yemwe okay 내게래 intebe yawe nzanye ibimazi vy'amashimwe nkuririmbira indirimbo nsha y'amashimwe n'icubahiro niwe wobereye gushima we waremye isi n'ijuru niwakira icubahiro we muhanyi w'ubugingo ng'indirimbo yanje mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu bihe nzobaho
oh, ndamashima wewe. Abahezegiwe nkanjye ndabasaze. Tuzobone muri commentaire nukuri wabigiyemo ufise impano. Icyo novuga. Ndashima Imana. Kandi turagushimiye cyane, reka tugushimire kuba warashoboye kumva akamo kacu, kumva woza gutanga ivyo vyigwa, twizera ko n'ikindi gihe utazosiba gusangiza abandi ubumenyi washoboye gukura mu muziki. Yego cyane. Namwe mwashoboye kudukurikirana, turabashimiye. Ndabibutsa yuko di Divine nyene musanzwe mukorana kenshi, charge wa communication muri Vivable visage artistique du Burundi. Tukaba twiteze kandi kuzosubira guhura na Nicole. Abifuza kwiga ntimuze mutangwe kuza ku biro vyacu aho dukorera kugira ngo dushoboye kubahuza nawe kugira ngo ashobore kubakurikirana. Kandi twakibagira ico kintu kukivuga. Aho abifuza bavuga ati natwe turashaka encadrement yawe, aho bogukura. Ndibaza nzobasigira contact, ndibaza email, telefone, tout ça, hanyuma tuje en contact. Merci beaucoup. Mwabyumvise, muzoza ku biro vyacu tubahuze na Nicole mushoboye kwiga. Murumva yuko kuririmba ari ibintu vyiza. Reka rero tubashimire, naho butaha murakoze. Bye. Bye.